uno wa 27 Ndamukiza umwaka wa 2025 umukuru w'igihugu ca Guinea-Bissau General Umaro Sisoko Embalo ari mu rugendo mu gihugu c'u Burundi. Ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye akaba yakiriwe n'umushikiranganje wo kwivuna abansi no gukurikirana abahoze ku rugamba Alain Tribert Mutabazi. Avuye ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye akaba yaciye agana ku Kirimba kwa Ntare aho yakiriwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Kuva ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye aho yagiye aca hose akaba yagiye yakirwa n'abenegihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bari bamwiteganye igishika. Agishika ku Kirimba kwa Ntare indirimbo zihayagiza igihugu ca Guinea-Bissau n'igihugu c'u Burundi zikaba zaciye zisamirana. Muri ako kanya nyene vya muzinga 21 bikaba vyaciye biraswa. Inyuma yaho umukuru w'igihugu ca Guinea-Bissau General Umaro Sisoko Embalo akaba yaciye agendura ingabo. Ahejeje kugendura ingabo akaba yaciye ahabwa umubonano n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, umubonano wamaze nk'ikiringo ca baba isaha. Inyuma y'uwo mubonano hakaba haciye haba umugigwa wo gusinya mu gitabo c'iteka. Bavuye aho kwa Ntare bakaba baciye babandaniriza urugendo ku mugwa mukuru wa politike i Gitega.